mushobora kuba mwibaza ingene umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira severe mu mfunyafunyo y'igifaransa uriko urakora. Mu nama uwo mugwi wagiranye n'impande zitandukanye harimo abanyepolitike, amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuri wa 27 Ruheshi umwaka wa 2019, umukuru w'uyo mugwi umushingantahe Pierre Claver Ndayicariye yishuye ku bibazo bitari bike aratanga umuco. Inama y'uyu munsi nk'uko mubishikirije ni inama yo kumenyesha abarundi imbere n'abafasha Uburundi bavyifuza urutonde rw'ibikorwa twifuza kurangura kuva uyu mwaka turimo twatanguye w'2019 gushika umwaka w'2020. Ubwo rutonde rero niturukura handi turukura mu ibwirizwa dukoresha. Iryo bwirizwa nk'uko mubizi rikaba ryashizwe ku mukono mu kwezi kwa Munyonyo 2018. Mu majambo make ndavye ivyanditswe mu ngingo ya 6 y'iryo bwirizwa badusaba kugerageza gutohoza kumenya abarundi bishwe canke bagiye mazi mayongo bijanye n'amagume Uburundi bwagiye buracamwo mu myaka itandukanye. Ico ni cambere. Bakadusaba kumenya ahantu mu gihugu hatawe abantu muri ivyo bihe byahekuye Uburundi. Bakadusaba kumenya abarundi canke abanyamahanga bashoboye gukingira abandi mu bihe vy'amagume. Abo nabo bari mu bwoko bwose, bari mu ntara zose, bari mu migwi yose y'akazi. Ariko ngira nibutse ko muri iyo ngingo ya 6 baradusaba no kuvuga ingene tubona umugambi wo kunwanisha abarundi wogenda, kuvuga abarundi bamaze gutanga ikigongwe ku bandi cyane kuvuga abarundi bahawe ikigongwe n'abandi. Ahanga nabo mwumvise ko twavuze tuti ivyanditswe bibitswe iwabo, tuzogerageza tubisabe kugira tubisome turabe ukuri twokuramo. Uyu mugwi turongoye n'umugwi washinzwe n'igihugu. Uyu mugwi turongoye n'umugwi wavuye mu biganiro by'abanyepolitike Arusha muri Tanzania. Uyu mugwi turongoye uri mu bwirizwa shingiro kandi n'umugwi uhambaye. Kuva ushinzwe ngira ubwa mbere mwishure ko uburyo ukoresha ari uburyo buva muri leta y'u Burundi. Abafasha Uburundi wababonye muri kino kibanza twicayemwo bitavye cane cane abo novuga nabonye nabo muri ryashirahamwe rya Buraya. Tumaze iminsi tuganira ndabasanga mu biro bakoreramo canke nabo bansaba kumbona. Harya nta kidashoboka ubicishije mu biganiro. Jewe ndongoye uyu mugwi novuga nti utagushikiye mu kwezi kwa Nzero akabona ingene usigura ivyo ukora, akabona ingene werekanye icegeranyo c'ivyo uri kurakora n'urutonde rw'ivyo wifuza gukora, arashobora guhindura akaguha uburyo. Vyose bihagaze kuri twebwe n'ingene abarundi tuzokwitaba uyu mugambi wo gutohoza ukuri, cane cane turondera kunwanisha abarundi, nikube ukuri kuza gutandukanya abarundi. Uyu mugambi ni wo kurondera ukuri gushigikira inkingi zo kunwanisha abose rimwe. Inzego z'igihugu zashizeho uyu mugwi zifuza ubwa mbere ko dukorera mu gihugu hagati kuko niho hari abarundi n'abarundikazi benshi. Ico ni cambere. Ariko izo nzego zashinze umugwi zirifuza nuko tuja mu barundi baba mu mahanga. Abo barundi bamwe bacimiye kuja kuba mu bindi bihugu, hari n'abari mu makambi y'impunzi. Tuzorondera uburyo bw'amafaranga tuje kubaraba kuko abarundi ubu bari mu bihugu byinshi. Tuzorondera imfashanyo z'abagenzi b'u Burundi tuje kubaraba. Ariko n'imbere yuko tuja kubaraba
tuzokugurura umuhora umwe wo mu buhinga bwa none, abafise ibyo baduterera babe baravyandika babiturungikire tube turabisoma tutibagiye kuja kubegera, kuko bajya abarundi bagiye mu mahanga ari impunzi canke abashimye kuba hanze bavuka mu Burundi, bafise imiryango mu Burundi, muri bo harimo n'ababuze inshuti, abavyeyi, abagenzi, babana mu mitumba, babana muri quartier. Abo barundi bo hanze nabo nyene rero tuzoja kubaraba tubumvirize. Ibwirizwa dukoresha ridusaba gushiraho umugwi wo gukingira ivyabona bishimye gushikiriza ivyiyumviro n'abafise ivyo babonye baterera severe. Uyo mugwi baravugamwo abahinga bazowinjiramwo, abize kahise, abize ivy'umutekano, abize kumviriza abakomeretse, abagiye mu ngorane zo guhahamuka. Uyu mugwi tuzowushiraho, mugabo nyene uzokora kazogumara kabanga k'umugwi severe, kuko ugiye kuvuga ingene bazokora ukabivuga ku maradiyo, bwa buhinga bwo gukinga abashikiriza ivyiyumviro niba bugikoze. Nawe userukira Ububirigi mu Burundi yavuze ko hari impapuro nyinshi bimwe bita archive mu rurimi rw'ifaransa ziri muri ico gihugu c'Ububirigi. Aho rero ngo biteguye kuzozitanga kugira ngo umuco ku kahise ku Burundi umenyekane. Les archives sont ouvertes. La période de sûreté des archives est largement dépassée pour ce qui concerne les archives de la période coloniale, donc toutes nos archives sont ouvertes. Je mets un petit bémol technique, mais comme historien, je trouve important de le faire.